tugiye kuganira ijambo ry'Imana tuza gusoma hariya mu gitabo cyo Kuvayo igice c'indwi kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 13. Kuvayo igice c'indwi kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 3. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero uyu ni wo murongo tugiye kwisunga kugira ngo tuganire ijambo rivuga ngo kugendana n'Imana mu bushobozi. Haleluya. Kugendana n'Imana mu bushobozi. Turashaka gusoma uhere ku murongo wa mbere haravuga ati Uhoraho abarira Mose ati raba nkugize nk'Imana kuri Pharaoh kandi Aroni umuvukanyi wawe azokuvugira uzovuge ico ndakubarira cyose maze Aroni umuvukanyi wawe abibarire Pharaoh kugira ngo arekure Abisirayeli bave mu gihugu ciwe ariko nzotera umutima wiwe gukomantara meze ngwize ibimenyetso nje nibitangaza vyanje mu gihugu ca Egiputa yamara Pharaoh ntazobumvira maze nzohana Egiputa bikomeye nkureyo ingabo zanje nibo bantu banje b'Abisirayeli ndabakuze muri ico gihugu ca Egiputa ibihano bikomeye igihe nzohana abanyegiputa bikomeye nkakura Abisirayeli muri bo abanyegiputa bazomenya ko nduhoraho nuko Mose na Aroni bagenza batyo uko Uhoraho yabageze aba ariko bakora Mose yaramaze imyaka 80 igihe bavugana na Pharaoh ari nawe Aroni nawe yaramaze 85 83 Uhoraho abarira Mose na Aroni ati Pharaoh ni abarondera kw'ikimenyetso kibamenyekanisha ubwire Aroni ko azana iyo nkoni yitwaje ayiterere hasi imbere ya Pharaoh kugira ngo ihinduke inzoka nuko Mose na Aroni binjira kwa Pharaoh bagira nkuko Uhoraho yababariye Aroni aterera inkoni yiwe hasi imbere ya Pharaoh n'abantu biwe ihinduka inzoka Pharaoh nawe ahamagaza abanyabwenge n'abanyamareba abo nibo bapfumu bo muri Egiputa nabo babigira batyo babikoresheje ubupfumu bwabo umuntu wese muri bo aterera inkoni yiwe hasi iba inzoka maze inkoni ya Aroni imira izabo umutima wa Pharaoh urakomantara ntiyabumvira nkuko Uhoraho yari yaravuze. Haleluya. Rero twisunze kino gisomwa turashobora gukuramwo haleluya icigwa kidasanzwe ni gute twogendana n'Imana mu bushobozi. Yesu ashimwe. Haleluya. Umuhamagaro w'agakiza bene data suwa abanyantegenye tuva mu vyaha turi mu ntegenye ariko muri Kristo Yesu tugomba kuba abanyenkomezi. Haleluya. Nitugomba kugenda twijiriwe muri Kristo Yesu. Abari muri Kristo Yesu bagomba kuba ari ubumote bwiza hagati mw'isi. Iyo abantu baravya bizera bategerezwa kumva bakunze inzira bafashe y'agakiza. Haleluya. Hariga bizera umenga nibo bagowe hano mw'isi ariko abizera nibategerezwa kugenda bakanye bategerezwa kugenda vy'ukuri mu maso habo hakeye. Yesu ashimwe. Muri Zaburi
Dawidi yaravuze ngo abamwitegereje mu maso habo harakemuka. Rero mu maso h'abizera hagomba gukemuka, bisigura ngo bagomba kuba bariko baragendana n'Imana mu bushobozi. Haleluya. Rero tugarutse aha muri kino gisomwa, icyo tubona ubwa mbere nuko kino gisomwa kirerekana ubukuru bw'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero natwe bene data twisuze kino gisomwa, turabona ingene dushobora kugendana n'Imana mu bukuru bwayo, mu bushobozi bwayo. Haleluya. Kuko tugarutse aha ku murongo wa 4 n'umurongo wa 5, haravuga ngo yamara Farawo ntazobumvira, maze nzohana Egiputa bikomeye, nkureyo ingabo zanje, niwe bantu banje b'Abisirayeli, ndabakuze muri ico gihugu ca Egiputa ibihano bikomeye. Igihe nzohana abanyegiputa bikomeye, ngakura Abisirayeli muri bo, abanyegiputa bazomenya ko ndi Imana. Ubundi bene data umuhamagaro Mose yahamagawe yari umuhamagaro uremereye cyane, yari umuhamagaro ugoye. Haleluya. Ugereranywa n'umuhamagaro w'agakiza twahamagawe. Umuhamagaro w'agakiza twahamagaye si uw'abagomba gufata ibintu minenegwe. Mose umuhamagaro yahamagawe yari umuhamagaro waho ategerezwa guhagarara neza ashize amanga, kuko kuja kwa Pharaoh nticari ikintu coroshe. Haleluya. Nticari ikintu coroshe, kuko aho bigoreye nuko n'Imana yababwira ati burya naho ndabatumye Pharaoh nazemera, zomukomanaza umutima, ntazopfa kubarekura. Yesu ashimwe. Ubundi ikibazo ni ingene Imana ibabwira ko izobanza gukomanaza umutima wa Pharaoh. Mu yandi majambo, vyumvikana yuko vyari bishoboka yuko Mose agishikayo Pharaoh acarekura aba bantu. Bisigura ngo nimba Pharaoh ataciye abarekura, ni Imana yakomanaje umutima wiwe. Kubera iki Imana yakomanaje umutima wa Pharaoh? Haleluya. Ikibazo cyari gihari nuko muri Egiputa nta mana bari bazi. Egiputa yari yuzuye ibigirwamana. Nubu kumbure abaja muri Egypt sindajayo bavuga yuko arakarere kuzuye modestati, ibibumbano byose inyuma yavyo bavuga ko hari mpwemu mbi. Kumbure abakino gihe bashaka kubona umenga ce sont des choses cyane milieu touristique, ariko ku gihe cy'aba bagabo vyari bifatanye n'ibigirwamana. Nta mana bari bazi muri Egiputa, kandi Pharaoh muri Egiputa yafatwa nk'Imana. Nico gituma aha usubiye inyuma gato mu gice ca 5 cyo kuvayo, uhere ku murongo wa 1 n'uwa 2, haravuga ngo hanyuma y'ivyo Mose na Aroni baragenda babaya Pharaoh bati, Uhoraho Imana y'Abisirayeli igize ngo rekura abantu bayo bagende bayigirire iminsi mikuru mu bugaragwa. Murongo wa 2, Pharaoh arabaza ati, Uhoraho ninde ngo ndamwumvire ndekure Abisirayeli? Uhoraho sindamuzi kandi sindekura Abisirayeli. Nuko Pharaoh autorite yarazi yari yiwiwe, itegeko yarazi yari itegeko watanga. Imana noye yarazi, ahubwo yarazi ko afise Imana atuma, afise abapfumu, afise abanyamareba. Nukuvuga ngo Egiputa wari umwiza gusa. Nico gituma Imana itashatse ko abanyegiputa Abisirayeli basohoka directement, ariko Imana yari ikeneye yuko Pharaoh ubwa mbere amenya Imana. Haleluya. Imana yari ikeneye ko Egiputa n'amahanga ikikuje bamenya yuko mu ijuru hari Imana. Haleluya.
shengero dufise imana. Umbwira uwo mwicaranye ati nuko bimeze uko kose dufise imana. Haleluya. Kumbure ko Pharaoh iyo Imana idakomanaza umutima kugira ngo ibanze kumwiyereka, kumbure ko yari kurekurana aba bana agasuzuguro ngo reka izo mbwa zigende. Ariko Imana ntiyakeneye ko ubwoko bwayo busohoka nk'imbwa. Haleluya. Nico gituma bene data ntitugasuzuguza izina ry'Imana, nitukifate nabi. Izina ry'Imana ribarikiwe. Izina ry'Imana ritegezwa guhabwa icubahiro. Izina ry'Imana ritegezwa gushigwa hejuru. Imana biguma vyoroha irakeneye abantu b'abahizi bagendana nayo mu bushobozi, badasuzuguza izina ryayo, batifata uko batagezwe kufata, bagaragaza icubahiro c'Imana aho bari hose. Haleluya. Yesu ashimwe. Nukuvuga ngo kuri Pharaoh cyari gitangaza kubwirwa ngo Imana tubwiye ngo rekura aba bantu. Ubwa mbere ubwoko bw'Imana Pharaoh ni wabufise, kandi ntabafise nk'abantu bakorana mu rukundo. Pharaoh abafise nk'abaja. Rero kuja kumuga ati uhoraho Imana y'aba bantu irabadutumye, ngo Pharaoh avuga ati nimba aba bantu arabaja banje, none Imana yabikomeye gute? Hari kibazo. Nukuvuga ngo Imana yategezwa kubanza gukosora Pharaoh. Haleluya. Itamukosoje ibigumbagumba, yategezwa kubanza kumuhushura. Piga sawa sawa, fimbo. Haleluya. Ubundi burya hariho abantu Imana itihanganira. Wotumubona umunyavyaha dateye amazi, ari mu vyaha nyene avuga ati mimi ni pagani tu. Haleluya. Umubwira n'ivy'Imana akavuga ati ibyo nibiki. Ariko hari abantu babiri Imana igwanya. Umuntu akinira mu vy'Imana mwishengero, uwo inkoni y'Imana iramurarira, kandi mwisho na mwisho anapigwa fimbo. Kuko ivy'Imana ntibitrikwa, ntivyibwa. Pastori wo mucamo mugaba Imana irakuzi. Rero Imana nikeneye abantu bakinira mu bintu vyayo. Uwundi mugwi wa kabiri Imana ikubita inkoni n'abantu bakritika, bavuga nabi vy'Imana, bakabityoza. Ivy'Imana nimba utabizi uze winumire, ariko ntuze uvuge nabi Imana n'akanwa kawe. Yesu ashimwe. Nico gituma Imana yavuga ati ntibikwiye ko Pharaoh arekura abantu, kuko Pharaoh bwa mbere Imana uhoraho ni Imana isuzuguwe mu maso yiwe. Ikigira kabiri, n'abantu bitirirwa izina ry'Imana barasuzuguwe. Imana yavuga ati bagomba kubanza gukubitwa. Yesu ashimwe. Rero burya Imana iyo wigirishije utuntu iragukanya, irakuvugutira. Yesu ashimwe. Imana irahanga umuntu yigirisha utuntu. Ja mu vyaha urye, unywe, wicare, ugandagaze, mugabo hageze ivy'Imana ntuze kubikoreramo ubujanja. Haleluya. Canye nguze kubisuzugura. Haleluya. Rero uyu Pharaoh intumbero y'Imana kwaruka Imana imenyekana, kwaruka Imana ihabwa icubahiro, kwaruka Imana ishigwa hejuru. Haleluya. Rero ikintu ca mbere tugomba kwandika nuko kugendana n'Imana mu bushobozi nukubaho uhesha Imana icubahiro. Mu ngeso zawe, mu vyo uvuga, mu myambarire yawe, mubo mugendana, mu vyo ukora, mu ngingo ufata, ugomba kubaho uhesha Imana icubahiro. Haleluya. Aho uba uriko uragendana n'Imana mu bushobozi. Ntidushobora kugendera mu vyaha ngo tuze ngaha tuvuga ngo izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Imana avuga ati iryo zina ry'Imana rihabwa icubahiro ni ryahehe.
Ntidushobora kuba turi mu by'urukozasoni ngo duce tuza dukorera Imana. Tuba turi ko turi kwegera umuvumo. Ntidushobora kuba turi mu byanduye turangize ngo duce tuza tubivange n'iby'Imana. Dutegerezwa kuba muri kimwe. Twava muri kimwe tukinjira mu kindi. Icyo gituma namambwira abantu ati kwakira Yesu si uguheraheza rya sengesho rivuga ngo Mwami Yesu. Ririya sengesho si ryo rivamo agakiza. Agakiza kava mu ngingo y'umutima, ingingo yo kuva mu byaha, ingingo yo kuva mu kaboregwe, kuva mu by'urukozasoni, kuva mu by'ubusambanyi, kuva mu bupfumu, kuva mu burozi, ingingo yo kuvavanura n'icitwa icyaha. Iyo niyo ngingo izana agakiza. Haleluya. Irangije igaca iherekezwa na rya sengesho abantu basubiramwo bari ngaho imbere. Mwene data, uhesha Imana icyubahiro. Haleluya. Yesu ashimwe. Uhesha Imana icyubahiro. Amen. Ikindi kigira kabiri tubona nuko tubona yuko Mose igihe Imana yamuhamagara, Mose ntiyari yiteguye. Turabona Mose ubwa mbere ahakanira Imana. Ugiye hariya mu gice cya 3 Imana imubwira ati nabonye ibibazo abantu barimwo, abantu banje bararevye, amarushwa barimwo n'amarushwa akomeye cyane. Ubundi bavuga ko uyu Pharaoh yahanganywe na Mose mu bami 345 batwaye Egiputa. Uyu mwami yahanganye na Mose, uyu Pharaoh Ramses wa kabiri, niwe mwami yarahambaye cyane mw'aba bami bose. Yarakaze, nta kinya yagira, nta kigumbagumba yari afise. Ugiye kuraba iterambere n'ubu Egiputa ihagaze ko ni iterambere rijanye n'ivyubatswe n'uyu mwami. Nico gituma atashaka ko ubu bwoko aburekura, kuko yari main d'œuvre, barabakozi. Ugiye kuraba ibintu Abisirayeli bavuye muri Egiputa bubatse ni minara iteye ubwoba gushika uyu munsi. Ibice bimwe bimwe bakubwira ko birimo iminara miremire ishobora kubipima 20 metre. Kuko uyu Mufarawo bavuga ko yari umuhinga mu vy'ukubaka. Bamwita Pharaoh le bâtisseur. Nukuvuga ngo yarakoresheje Abisirayeli gushikaho n'Imana umubabaro w'Abisirayeli uyishikira, akavuga ati no 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 no, aba bantu barakenewe kuba ari imbere. Imana ishimwe. Ni Imana yumva umubabaro dufise. Ni Imana amaganya yacu ayishikako. Igihe cyose bene data tutari mu vyaha, tukaririra Imana, tukereka Imana ko turemvye. Burya kwereka Imana kuremvye si bibi. Bwira Imana ati ndaremvye. Nakwihaga burya uremvye bivuge. Yesu ashimwe. Kuremba mu Mana si bibi. Kuja mu cyaha n'ivyari bibi. Haleluya. Yesu ashimwe. Aba bantu batakira Imana, Imana avuga ati bararevye. Mose ingo ndagutume kuko dutegezwa kugira ico dukoze. Mose avuga ati reka da, je ndinde kugira ngo ngende kwa Pharaoh. Mbega jewe ndinde? Kuko Mose yaramuzi Pharaoh, yari yarabayeyo, yaryayo, yari yarakuriyeyo, yarazi terere y'uyu mugabo. Yarazi ko avuze ati mwice ni mwice. Pharaoh nta cyimviro kivuye hanze cinjira muri we. Niwe yari umwami, niwe yari Imana. Haleluya. Yari terere, nta kinya, nta bigumbagumba yari afise. Mose rero yarazi ahatumwe, nico gituma yavuze ati ntibikunda Mana, ntibikunda, rabutume uwundi muntu. Imana iravuga ati erega ni wewe ngomba gutuma. Yesu ashimwe. Ariko Imana ishimwe yuko yamuteguye. Kuko ugiye aha mu gice cya 4 turabona ingana Imana yateguye Mose. Iramubwira ati Mose, vyemera ugende kuko zoba ndi kumwe nawe. Haleluya. Zoba ndi kumwe nawe. Imana iramubwira ati Mose, icyo ufise ni igiki?
yari afise inkoni tiyiterere hasi icihinduka inzoka. Imana yamubwira ati subira uyakire, ayifata umurizo icirasubira ihinduka inkoni. Iramubwira ati fata ikiganza cawe ugishire mu gikiriza. Mose agishize mu gikiriza agikuyeyo asanga kijejeta imibembe. Imana yamubwira ati gisubize mu gikiriza, agisubijeyo agikuyeyo asanga ya mibembe yagiye. Nigiki Imana iriko irakora nga? Imana iriko imbere yuko ituma Mose kuja kwihishura muri Egiputa, Imana igomba kubanza kwihishura muri Mose. Haleluya. Ntivyakunda ko Imana yihishura muri Egiputa iciye muri Mose igihe Mose atarahishurirwa iyo Mana. Haleluya. Nico gituma ikindi kintu twovuga ngaha, kugendana n'Imana mu bushobozi no guhishurirwa Imana mugendana nayo. Guhishurirwa Imana mugendana nayo. Haleluya. Imana yawe ni iyihe mwene data? Yesu ashimwe. Kenshi uzosanga abakristo dufise satani munini. Satani ni wavyibushe. Ariko Imana yawe igomba kuba ari nini. Ntuzureke satani ngavyibuhire muri wewe. Satani agomba kuvyibuhira muri wewe. Agomba kumugaburira. Umugaburira amajambo mabi. Umugaburire kwidoga. Ugende umugaburira. Mose muri we yagomba kugaburira Pharaoh. Aterega Pharaoh none no kwegera gute Pharaoh? Nukuvuga ngo Mose agomba kwemeza Imana ko Pharaoh ari wakomeye. Kenshi tugomba guhagarara imbere y'Imana tuyemeza ko Satani ari wakomeye. Satani si wakomeye, Imana ni ikomeye. Haleluya. Rero Imana irakeneye yuko ubwa mbere kugira ngo ugendane nayo mu bushobozi, ikeneye ko ugira Imana yagutse muri wewe. Gira Imana nini. Imana yawe ntibe nk'agasuku iba muri kaje iguma ivuga ngo oya, reka ugira Imana nini muri wewe. Imana ibanza gutravaya muri Mose, yihishura muri we. Iramubwira ati ivyo ubonye aba ari vyo uzotwara kwa Pharaoh. Ugomba kugenda hari ico ufise. Ufise iki? Ntugwane n'ibibazo utaratahura ico ufise. Niwihute kugenda utaratahura ico ufise. Nico gituma Yesu amaze kuzuka mu cece mbere mu vyakozwe no mu gice ca 8 yavuze ati nimwihutire kugenda muzohabwa ubushobozi mpwemu yera ni abaza ko. Tugomba kubanza kwirasira ko turi kumwe n'Imana. Haleluya. Bariza mugenza ati Imana yawe ingana gute? Ubwo nuri muri bamwe baguma bagaburira Satani, uguma umuha imirete y'amajambo mabi, umubagira inkoko z'ibyo kwidodomba. Satani ariko aravyibuha muri wewe. Uko avyibuha muri wewe ni wagaragara mu buzima bwawe. Vyibusha Imana muri wewe. Reka Imana ibe ndende muri wewe. Reka Yesu abe muremure muri wewe. Reka kugendana Imana yonze. Imana si amagara make. Imana nuhoraho. Ni Imana isumba vyose. Ni Imana ishobora vyose. Haleluya. Imana ubwa mbere ibanza kwihishura mu uyu mugabo kugira ngo uyu mugabo azoshe kuja kwa Pharaoh. Pharaoh umwe ateye ubwo amuga ati uhura haradutumye. Ariko Mose au départ ntiyashaka kuvuga ati uhora haradutumye. Harakenewe abantu bahagara imbere y'abadayimoni bakavuga ati uhora haradutumye. Bahagara imbere y'umuhema bati uhora haradutumye. Haleluya. Benedata, ubundi igituma tugendana n'Imana mu ntege nke nivyo twubatse muri twebwe. Ivyo twubatse nivyo bigenda bituma tugendera mu ntege nke. Uyu munsi umuntu umubwiye ngo bwakeye bwatisha ntiturabibona. Nurabibona bwakeye. Umuntu yakubwiye ati bimeze gute ati ni bukebuke. Mbe burya bukebuke yavuye he? Bwira umuntu uti namahoro turashima ko twaramutse Imana ihabwa icu
bahiro. Kuko iyumvire misi yose uvuga ngo ni bukebuke, bica biba bukebuke. Ingero yawe ikiba bukebuke, ariko Imana rikene kutahana ingero yuzuye. Nta bukebuke. Nukuri sinzi ko bizoshoboka. Navyo noshobora ntibishoboka. Uri kugaburira Satani. Ayo majambo Imana ntiyazi. Haleluya. Mose avuga ati Pharaoh no mutumbera gute? Nabari abatama biwacu bari hariya, reka nibonye kwemera kari wewe untumye. Haleluya. Mose hariya mu gice cya 4 abwira Imana aterega genda begeya. Sinzi no kuvuga. Haleluya. Bene data, abagendana n'ubushobozi sabakomeye mu byo tubonesha amaso, sabatagira gahaze, sabatagira intege nke. Abagendana n'Imana mu bushobozi n'abatiraba baraba ubukuru bw'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Paulo arandikira abakorinto. Haleluya. Hariya mu cece kabiri cy'abikorino igice cya 2 umurongo wa 10 aravuga ati iyo mbaye umunyantege nke niho ndushiriza kugira inkomezi. Imana ntigendana n'abakomeye, Imana igendana n'abazi ko mu ijuru hari Imana ikomeye. Haleluya. Rero mwene data, umaze kuba uhesha Imana icubahiro, urakeneye no guhishurirwa Imana mugendana iyo ariyo. Haleluya. Ubundi kugera kure mu Mana si ubupfindo, si gihamana. Kure ugera n'ubunini bw'Imana muri wewe. Kure ugomba kugera hangana n'ukwizera kwawe. Uko Imana yawe iba nini niko ukora ibikomeye. Uko Imana yawe iba iyagutse niko ukoreshwa ibikomeye, niko ugera kure, niko wagukigwa. Haleluya. Niko umunezero wawe uba mwinshi. Ubunini bw'Imana yawe, ubunini bw'intsinzi yawe, ubunini bw'Imana yawe nibwo bunini bw'intsinzi yawe. Rero ugendane n'Imana yagutse, ugendane n'Imana ivyibushe. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero Imana ntigaragarira mu banyabwenge, ntigaragarira mu bahambaye, ntigaragarira mu bakomeye, ariko Imana igaragarira mu bukomezi bwayo. Yesu ashimwe. Rero bene data, ntidukwiye gutakaza umwanya mwinshi tuvuga ngo sinzi ko bizogenda, sinzi ko bizoshoboka. Ubundi mu mwanya mwinshi wabizera wategezwa kuba uwo gusenga. Haleluya. Twategezwa kumara umwanya mwinshi dusenga. Hagufata umwanya muremure ukekeranya akazoza kawe, warukwiye gufata umwanya mwinshi usenga. Kuko uko ufata umwanya mwinshi ugusenga niko winjira mu bintu uzi Imana ivuga. Niwinjira mu bintu uzi sinzi ko bizogenda neza. Ubundi utazi ko bizogenda neza ntiwinjire. Injira mu miryango uzi ko Imana yuguruye. Injira mu miryango uzi kuri kumwe n'Imana. Injira mu miryango ufise ukwizera ko mu ntege nke zawe Imana izobana nawe. Injira mu miryango ufise ivyizigiro bizima. Haleluya. Aha ugiye mu Banyefeso igice cya 4. Abanyefeso igice cya 1. Paulo aravuga isengesho asengera Abanyefeso. Abanyefeso igice cya 1 ku murongo wa 19. Avuga gute? Murongo wa 19. Abanyefeso igice cya 1 murongo wa 19. Haravuga ngo mumenye n'ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bwayo ikoreshereza muri mwebwe Beneda, turiko turajana. Abanyefeso igice cya 1 umurongo wa 19. Hariho ijambo uwizera wese ategezwa kugendana muri we.
ritegerezwa kuba rihishuwe muri we. Inyuma y'uko abantu bakijijwe, Pawulo yandikira ishengero ry'Abanyefeso ati ndabasengera ibintu bitandukanye. Ageze aha ku murongo wa 19 arababwira ngo mumenye n'ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bwayo ikoreshereza muri twebwe abizera. Ubushobozi Imana ibukoreshereza he? Muri twebwe abizera. Bamwe nuko uyu murongo bawutaye, bazi yuko ubushobozi bw'Imana bukoresherezwa mu bantu bamwe bamwe, ariko ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bw'Imana Bibiliya imbwira ngo Imana ibukoreshereza mu bizera. Haleluya. Nico gituma igihe ugendagenda bukeye ku murango mwijoro ugomba kuba ufise ikiciyumviro uvuga ati ngendana n'Imana muri jewe. Hari ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bw'Imana Imana ikoreshereza muri jewe. Ico binsaba ntibisaba imirongo myinshi ya Bibiliya. Ico binsaba ntibisaba ibindi, binsaba kwizera. Haleluya. Igihe cyose ufise kwizera, ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bw'Imana bumwe ikora atari uko inkomezi zawe zingana, ngo bukora nk'uko inkomezi zayo zingana, ngo nibwo ikoreshereza muri wowe igihe ufise kwizera. Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Nugendana iciyumviro kivuga ngo nibihe vyiyumviro usanga bitari byo tugendana, vyica ubu bwinshi buhebuje bw'ubushobozi bw'Imana. Hariga abantu bagerana bakavuga ati iyi ndwara ni iwacu, nta ndwara y'iwanyu ihari nimba ufise kwizera. Arige n'abigeme bamwe bavuga ngo jewe burya ngo nkundwa n'abagabo bafise abagore, ugasanga iyo yabaye conviction. Ntukubaka ibintu nk'ivyo yuko uronderwa n'abagabo bafise abagore. None bakurondeye bisigura yuko uciye ukwama, bakwihenze ko. Yesu ashimwe. Hari ibintu bimwe bimwe dutegezwa gusambura muri twebwe. Haleluya. Ntuvuge ngo iwacu nta kigenda, bose vyagenze uku, nta ugera kure, nta wubaka, nta uvyara. Uri kurica ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bw'Imana Imana yahishuye muri wewe, ugomba kugenda ukoresha kubwo kwizera. Haleluya. Rero kugendana n'Imana mu bushobozi bwa mbere n'ukugenda ugaragaza icubahiro cayo. Ubugira kabiri n'ukugira Imana ihishuwe muri wewe. Haleluya. Mose kugira aje kwa Pharaoh yarakeneye kumenya Imana y'ibitangaza, Imana y'ibikomeye, Imana isumba byose, Imana ishobora byose. Yarakwiye kumenya ko burya Imana iri hejuru ya Pharaoh. Pharaoh si wakomeye, Pharaoh si wateye ubwoba, Imana yawe ni iteye ubwoba. Iyo ngwara si iteye ubwoba, Imana yawe ni iteye ubwoba. Ico gihe ugezemo si cyo giteye ubwoba, Imana yawe ni iteye ubwoba. Beneda, aya majambo arakomeye. Burya hari ibihe ugeramwo iyo udahishuriwe Imana muri kumwe ucukwamira aho nyene. Ucukwamira aho nyene. Hariho ubunyerere imodoka idacamo. Sivyo none? Makabaje bagasunika, canye za modoka zimeze neza zifise ivyo bita matraction. Nayo ubundi vyondo birashobora kugukamata bien, imodoka ukava mu gataha. Hari ibintu vyacu vyakwamye. Hari ibintu vyacu bikeneye gushitugwa. Hari ibintu vyacu bikeneye kuvyuka. Hari ibintu vyacu bikeneye kuzuka. Hari ingwara zimwe zitegezwa guceceka. Hari amasituwasiyo amwe agomba guceceka. Haleluya. Hari ibintu bimwe bimwe twahevye tuzi ngo niko bimeze. Hari
hari ibyaha bimwe bimwe byamaze kubwira abantu uti tekana aha n'imyaka mirere na mirere, nawe ugaca uvuga ati iki cyaha vrema nama nacihanye ndacihana kikagaruka, maze kubona n'abakozi b'Imana benshi kubera iki cyaha cyarabananiye. Yumvire kumva ko icyaha cyananiye abakozi b'Imana bose. Cyarabananiye, ni ukuvuga ngo ni umugenzi wawe, ni umugenzi wa, kuko bose cyaraba, abakozi b'Imana bose cyaraba, ni ukuvuga ngo wewe muri mariye. Tugikina football batubwira ko burya ukeneye kugira twa dusuma entraîneur avuga ati piyo mariage. Avuga ati mariage baguma bambwira niya. Sinarizi yuko rero burya gufata umukinyi neza kota koti bayita mariage. Bakubwira ati mariage, bakubwira ati musere natere. Ugomba kugira mariage n'Imana. Ntugire mariage n'icyaha. Ngo cyananiye abakozi b'Imana bose. Oya, nta cyaha cyatunaniye. Ugomba kucirukana. Mico gihe uretse Pharaoh, uri kurabwira Imana ati Pharaoh ni wakomeye. Imana ni ikomeye, Pharaoh si wakomeye. Haleluya. Yesu ashimwe. Kumenga muratekereje gabeneta. Ni mu ntera intege. Eregiri jambo ni rizima. Iri ni rizima. Haleluya. Haleluya. Aha novuga ko muri konti yawe hagezeyo 3 miliyoni uvuga ngo akiri jambo. Erega abakristo bakunda abapastori bababeshi. Umwe agushusha akagufilota akaguflota ugaca utavuga ati kabisa. None ayo mafaranga muri konti ariyo bujya ko babivuze ngaha ngo 2 miliyoni amafaranga agiye kuza vahe. Convictions zitari zo zarahatswe kunyica. Nagize mariage ndi muri zakura zivuga ati burya ndafise amahera, kuko batubwira ati emeza kufisa amahera. Ndaja mu rugo mbana mvuga ati burya ndafise amahera. Ukwezi kwa mbere kwarwaye kurahera ndafise amahera. Ukwa kabiri kunanira kuriha ndafise amahera. Nshika mu ideni ry'imiliyoni mvuga ngo ndafise amahera. Erega ndati ndasubima ndavuga ati nta mahera mfise. Emera kuremvye. Utemeye kuremvye Imana nizoseruka. Ubundi Pharaoh yaza kuba ari umuntu aciye bugufi, ibintu byari kugenda neza. Pharaoh kugira rekura ubwoko bw'Imana byasavye icago kigira 10. Abantu bararemba kubera umugabo yigira ukomeye. Reka kwigira ukomeye. Uri 0 franc, vuga kuri 0 franc. Sinzo hagana imbere y'abantu ndababwire ngo akira, wakiriki. Ndakubwira ati akiri jambo. Ariko nawe ucubona umenga naco ndiko ndaguha. Haleluya. Ni wobona yo nabonye kumara umwaka ngo ndafise amahera. Burya ndafise amahera. Ingwara si zacu, umugore araja mu bitaro. Ingwara si zacu. Indwi imwe irahera asubira indwara si zacu. Ndaruha ndavuga ati none man ibi nivyo nandikiye, ndavuga ati burya umugore aragwaye. Aragwaye. Ntavyo kubeshira mu ijambo. Erega Paulo yavuze ati ari abantu bacururisha ijambo. Yesu ashimwe. Aha mvuze ati bigira bikoreke abatanu nibaze ngaha boca baza. Mugabo ndabeshi. Abaya zani kimazi Imana igirize. Imana ntiza kubera watanze ikimazi. Imana iza kubera uzi kufisa Imana nkuru. Imana iza kuko ufisa Imana ikomeye. Ibisigaye n'ukwibwa. Sivyo? Haleluya. Rero icambere kivuga ko tugendana n'Imana ikomeye ni
kuyihesha icubahiro. Icya kabiri ni Imana yabaye nini muri wewe mugendana. Icya gatatu ni ukumenya ingene ushobora gukoresha ubwo bushobozi. Uha Imana icubahiro. Icya kabiri by'ukuri urumva ko utari victim, urumva ko ufise Imana, urumva ko utaherekeje, urumva ko Imana yaje kuba muri wewe. Icya gatatu, menya ingene ukoresha ubwo bushobozi. Haleluya. Rero aha tugeze umurongo mu gice cy'indwi aho twahereye, umurongo wa mbere utanguvuga ati Uhoraho abarira Mose ati raba ndakugize nk'Imana kuri Pharaoh. Ndakugize nk'Imana kuri Pharaoh. Ahari nyuma yaho Mose agiye muri Egiputa, Pharaoh asuzugura Imana yiwe, asuzugura n'abo bantu, ndetse avuga ko atazogenda barekuye. Niho Mose yagarutse ku Mana. Mose aravuga ati Mana, kubona wadutumye hariya wateje ibibazo byinshi. Ubwa mbere twasuzuguwe, kandi n'abantu hariya akazi baciye babongerereza, baciye baremba gusumvya. Mose urumva yuko abandanya atavyumva. Imana none iramubwira ati okay, kuri deuxième tour ndakugize Imana hejuru ya Pharaoh. Niwo ngo ndakugize ukomeye hejuru ya Pharaoh. Mu yandi majambo, ubu ugiye kumvigwa na Pharaoh. Ugiye kuvuga Pharaoh yumve. Ubandanije gusoma, ugeze mu gice c'icenda, Imana imaze guteza icago c'indwi. Haleluya. Kuva igice c'icenda umurongo wa 27, Imana iteje icago c'indwi. Inyuma yuko ihinduye amazi yose mu gihugu amaraso, igateza ibikere, igateza imibu n'ibindi, icago c'indwi cari imituragaro. Gushikaho Pharaoh imituragaro ikubita, sinzi ko yacava ku ntebe yiwe akaduga agasubira hasi, gushika habwira abantu ati hamagara Mose barariraguye. Hamagara Mose. Imituragaro sinari bwayumve. Mose ashitse, Pharaoh aca bugufi, aramubwira ati naracumuye kuhoraho, ndabasavye nimudusengeri. Wabona Pharaoh abwira Mose ati priez pour nous, twakoze icyaha, turatsinzwe, je n'abantu banje turatsinzwe, nimudusengere. Haleluya. Mose ageraho ab'Imana hejuru ya Pharaoh. Nawe mwene data, Pharaoh ni gicapo cha Satani. Satani agomba kukwiganzira. Satani agomba kwiganzira ibintu byawe. Urugo rwawe Satani agomba kugwibasira. Abana bawe Satani agomba kubibasira. Amagara yawe Satani agomba kuyibasira. Satani agomba kukugumiza mu cyaha, akugira imbata, kandi ntazokurekura vyoroshe. Ariko ijambo ry'Imana riragushitse ko mwene data, rikubwira ngo kurya Imana yabwiye Mose ati ndakugize nk'Imana hejuru ya Pharaoh. Nawe niwemere ko Satani aganza ku buzima bwawe. Utegezwa guhaguruka ukanka ivyo Satani ariko aravuga. Utegezwa guhaguruka ukanka ivyo Satani yanyaze. Utegezwa gufata autorite hejuru ya Satani. Bitangura mu guha Imana icubahiro. Umaze guhishurirwa Imana, ugafata autorite hejuru y'imwemu mbi, hejuru ibikorwa vya Satani. Ibitari ivyo, ibitubatswe n'Imana ukavyanga, ibinyoma ukavyanga, amajwi atari ukayanga, ibintu vyose biguteye ubwoba ukavyanga, ugahakana ingwara bavuze ngo niz'umuryango ukazanga, ubwo bugumba batuye ku muryango ukabwanka, izo ntegenye ukazanga, ivyuko udashoboye ukavyanga, ivyuko utazogera kure ukavyanga, ivyuko utazorera abantu ukavyanga, mw'izina rya Yesu.
hari ibintu utanse bizogumaho kugera aho uzohaguruka ukavyaha. Erega Satani arumva, afise amatwi. Ikintu cyose gifise amatwi. Ingwara zifise amatwi. Haleluya. Ibitero vyose biza bifise amatwi. Ikintu cyose gifise amatwi. Situation yose ifise amatwi. Haleluya. Imana avuga ati ndakugize nk'Imana hejuru ya Pharaoh. Niwemera ububasha bw'umwiza hejuru yawe. Fata autorite hejuru ububasha bw'umwiza. Umurongo wa nyuma, Yakobo 4 umurongo w'indwi. Nuko mugamburukira Imana, ariko mugwanye wa mugwanizi nawe azobahunga. Uyu murongo ngira haro bamwe bawubonye uyu munsi. Uwandike. Gamburukira Imana. Hageze kugwanya Satani nta biganiro. Nta bakozi b'Imana bose byarabananiye maze kucihana kenshi. Uya haguruka ugwanye Satani, nawe ngazogumaho, azobahunga. Kubera iki? Iyo mumugwanije aravyumva. Burya mwisi y'impuhemu mwene data udahagurutse Satani agumaho, ariko iyo hagurutse arahunga. Burya uzurabe iyo uri kurakubitwa n'umuntu udasubiza yaraguhahaza. Mugabo burya umuntu utera arateye ubwoba, kuko ubuzitsi burya ninamuhusha ntamusha. Uzurabe iyo utoye ibuye ugira utera umuntu nawe agaca atora irindi, uca umubwira ati ibi bintu tubireke, ntihagire uwica uwundi. Na Satani rero atoye ibuye tora irindi. Kiraza gutorera ibuye umuntu. Mugo Satani atoye ibuye tora abiri. Umubwira tutankubise ndagukubita. Mubwire. Haleluya. Dukomere Imana amashyi menshi. Haleluya. Turashaka kuvyaguruka kugira ngo dusenge Imana. Inondo twagize ibihe vyiza. Twagumye ku ijambo rivuga kubohoka. Twaganira ibintu vyinshi. Numva n'iri jambo rishaka kuza ridutera intege. Gendana n'Imana mu bushobozi. Imana icubahira Imana yawe. Mu bihe bikomeye vuga ko Imana ikomeye. Mu bigoye reka kuza Satani, kuza Imana mu buzima bwawe. Icara ureke Imana iba Imana. Ugendana Imana ihishuwe. Nshaka guca mu bihe bikomeye igihe utatahuye ko nawe muri wewe haryamye Imana ikomeye. Ikigira gatatu, gwanya Satani. Naguhahaze. Mugire ku bushobozi. Koresha kanwa, koresha ijambo. Résiste au diable, il fuira. Ntazogumaho ni wa murezista. Benshi twamwubakiye inzu y'indaro, twamwakire mu vyumba vyacu, tumwakira mu bana bacu, twaramusasiye. Mutaramure mu izina rya Yesu. N'abashinga nahe bagutaramuye urataramuka. Satani nawe umutaramuye arataramuka. Reka uduze ibiganza vyawe. Ubwire Imana ati Imana ndaguhaye icubahiro. Ndagushimiye cyane. Nifuza kuguhesha icubahiro Mana. Senga gutyo, bwira Imana ko wifuza kwihesha icubahiro. Biguma vyoroha, ubwira Imana ati Mana ndagomba kwicubahiro kibi cyawe. Wibwira ati icubahiro ni cyawe Mana. Nabari twebwe mwami, nabari twebwe Yesu, ariko izina ryawe Data rishigwe hejuru kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukunda. Nami naba
utuze ibiganza byawe umubwira ati ntabari jewe mboneka abantu mu bihe bigoye ndagomba kubandanya nkuha icubahiro igihe batanyakiriye igihe batanyumvirije igihe bamagurukiye mu bihe bikomeye mu vyago mu makuba mu bingora ntabari jewe mboneka ntabari amajambo yo kwidoga aboneka ariko icubahiro kibi cawe ndanami n'abari twebwe mu vyo tuvuga mu vyo dukora Yesu tugomba senga bwira Imana ati ni wewe Mana atuza akanwa sinzi ibyo uri kuracamo ariko hagati mu byo uri kuracamo reka ijwi ry'Imana yawe riduge ibyo dufise biguha icubahiro wewe Mana imwe rudende inganje yawe niyibihe byose n'abari twebwe Yesu ari kw'izina ryawe ishigwe hejuru kubw'imbabazi zawe n'urukundo kwawe rwishimye udukunda n'abari twebwe reka uduze ibiganza byawe watuza akanwa ati ndansi imigabo n'imigambi ya Satani uvuga ati Pharaoh siwe Mana ku buzima bwanje ubwire Pharaoh ubwire iyo ngwara ubwire Pharaoh ubwire igihe ugezemo bwira Pharaoh ubwire ibihe bikomeye ugezemwo ugeze ahantu ubona umenga ibintu bigiye guhinduka biba bibi bwira Pharaoh ugeze ahantu ubona umenga urasugerejwe hari urubanza rugusugerejwe hari dosiye igusugereje hari ingwara yigize ndanse hari ibyo wabonye bitera umuryango utazi iyo byavuye ako kabaregwe kazingamitse umuryango wawe uwo ni Pharaoh iyo ngwara karande iyo ngwara ni Pharaoh bwira Pharaoh ati nta bubasha ufise ko yabwira Pharaoh ati mu ijuru hari Imana niyo Mana yanje bwira Satani ati nta bubasha ufise ko ati icubahiro ni ic'Imana ndanse gucika intege ndanse guheba ndanse gusubira inyuma ndanse gukekeranya ndanse kuganya ndanse kuba mu batsinzwe mu baneshejwe ndanse kuba mu batsinzwe byatuza akanwa uti ndanse kuba mu bo vyanse ndanse kuba mu bo bitakigenda ndanse kuba mu mugwi wananiwe vuga ngo ndanse kuba mu ikipe yatsinzwe uvuge ngo ndunesha turagushima Mana turabanesha mu izina rya Yesu twarahamagariwe kuresista twarahamagariwe kurwanya Satani kwanga imigambi yiwe twarahamagariwe kugira ubushobozi hejuru y'integuro ziwe mu izina rya Yesu akaboregwe nta bushobozi gafise mu muryango iwacu imyuka y'ivyifuzo by'ubushurashuzi
y'ubushuzi, imyuka y'ubusambanyi nta bushobozi ifise. Bavuze ngo ni karande, aho uhagaze iyo karande ntitegereza guhagararira mu izina rya Yesu. Bavuze ngo umuryango wanyu ntawuramba, hagarika ibyo byiyumviro, uvuge ngo ibi byiyumviro aho mpagaze nibikora mu izina rya Yesu. Oh, senga senga mwene data, turagomba kuba abahaguruka bagasenga, yo tukamenya ko Imana yaduhamagaye itaduhevye. Irabwira Mose iti nzoba ndi kumwe nawe, irabwira terega nzogendana nawe. Hari Aroni mukuru wawe azobana nawe. Nuri wenyene, nuri ahantu watawe, nuri ahantu waherewe. Subira ugurura amaso gato, usubira ubona Imana yawe, usubira ubona ya Mana yagukuye habi, usubira ubona ya Mana yaguhamagaye, ya Mana yagukuye ku mfiro, ya Mana yagukuye ku gitanda bwa bundi vyanse, ya Mana yakumuguruye, ya Mana yabikoze, ya Mana yatumye bikoreka. Subira uyizere, subira uyibwire ngo racari ya Mana, yibwire uko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri. Yibwire ngo ntiwigeze uhinduka, uri wa wundi, wa muri wa wundi, uri wa wundi. Niwacitse intege Mana, niwarushe, niwahejeje nanje, uri kumwe nanje, niteguye kugendana nawe mu bushobozi. Urakoze Mana. Turagomba kuba ishengero ritagendera mu ntege nke, aho turi mu kibano, aho turi mu mihana, mu bo tubana. Nitugomba kugenda dushira imbere ibyacu, nitugomba kugenda twiyita abakara cyane, twiyita abantu bashavura cyane. Nitugomba kuvuga ngo gushavura niko tumeze, nitugomba kuvuga ngo gushavura ni iby'umuryango, nitugomba kuvuga ngo kuvuga nabi ngo nibisanzwe. Hari ivyo twaretse Satani bihiga mu muryango wo kutuboha. Iki ni igihe cyo kugendana n'Imana mu bushobozi. Imiryango yo kugagwa ikugagwa, ibitatewe n'Imana bikarandugwa, ibiti vyavyibuhe muri twebwe vy'abadayimoni bikicigwa, ibihome vy'uwadugijwe mu vyiyumviro vyacu bigasenyugwa, ibitari ivy'Imana bikwiye gukubitwa hasi. Tugomba guhaguruka kuko dufise Imana ikomeye. Reka dukomere Imana amashi. Yesu ashimwe. Turarangije. Imana ibahezagire, ugendane n'Imana mu bushobozi. Haleluya. Nuzuvuge ngo vyaranse, aho uzoba uri kuvyibusha Satani. Uvuga ati kubw'Imana yanje birashoboka mu izina rya Yesu. Murakoze, mugire weekend nziza kuno mugoroba. Imana ibahezagire. Amen.